Okay, what's up, my beautiful people? My name is SP. This is Media of People nk'uko musanzwe mubizi. Ndibaza murabibona ibi ni ibirori by'umwe mu basanzwe bari muri team ya Irene Murindahabi canke mu bo asanzwe arabirira ibikorwa byabo bya muzika. Ni Niyo Bosco, muramuzi, mwaramukunze. Asanzwe agendana ubumuga ariko nk'uko bakunda kuvuga ati nta kirato kidafise icacu. Uyu munsi yari aramutse agira ubugeni, murantunga si uyu munsi nejo hahise aho yari aramutse agira ubugeni, aho ubugeni bwiwe bwabonetse bwitabirwa n'ivyamamare bitandukanye. Aho turavuga nka Bruce Melody, Irene mwenyewe, tukavuga Dorcas, tukavuga n'abandi bo mu myidagaduro nyarwanda. Ni kuvuga aha ushobora kubona ibi biriko biraba ukibaza ati eske ibi bishoboka gute? Eske hagati ya Niyo Bosco n'uyu mwigeme ninde yashimye uyundi? Ariko tutagiye kure canke se ngo tureke kwigira abadatahura, nubwo bavuga ngo urukundo ruja aho rushaka, ariko se aha twovuga ngo urukundo ruja aho rushaka, canke twovuga ati uyu mukobwa niwe yakunze Niyo Bosco? Dushobora kwibaza ibibazo byinshi bitandukanye. Inamba yakunze Niyo Bosco yamukundiye iki? Bahuye gute? Bamenyanye gute? Eske Niyo Bosco ko uyu muntu atigeze amubona ngo bahuze amaso amenye ni mugufi canke ni muremure, n'inzobe canke arirabura, wewe ibi yabigenje gute? None uko dusanzwe tumenyeye mu mico y'ikinyarwanda ko umuhungu ategerezwa gutereta canke se kuresha mu mvugo zisanzwe zikoreshwa umwigeme, niwe yoba yarabikoze canke? Aha rero tugenda turacishamo uturirimbo nari nababwiye ko icamamare Bruce Melody cari gihari, ariko nta nubwo canatanzwe kuryohera abari baje canke se kwifadikanya na Niyo Bosco basanzwe bafitanye imibanire ya hafi na hafi, aho Bruce Melody avuga ati uyu ni n'umuvandimwe birengeye kuba umuntu wanje wa hafi, ni umuvandimwe wanje, kandi yongera anamutera intege amukeza
ku ntambwe yarashitseko. Hejuru nari navuze ati aha dushobora kwibaza utubazo dutandukanye. Urukundo ruja aho rushaka, ico twese turakizi, ni ijambo ryama rikoreshwa. Ariko ntitwibagire ko hariho inkundo zubakiye ku bintu kanaka, nk'amaronko, nko kuba celebre canke se nko kuba umenyekana mu karere canke se aho ubaye, bigatuma uba attracted canke se wattractingwa n'abantu batandukanye, bikaba arivyo vyoba vyashikiye Niyo Bosco, canke se dufate ko Murindahabi mu bintu asanzwe akora nk'uko asanzwe afasha urugwaruka, yoba anabafasha no kushinga ingo zabo. Muribuka mw'iyi timu urugo duheruka kubona n'urwa Vestine, yahora muri baririmbana n'uwitwa Dorcas, ariko kugeza ubu Vestine amakuru nubwo akirimwo ibintu vy'ibipfungu, bivugwa ko canke vyatangajwe ko atabanye neza n'umugabo canke se atishimye mu rugo rwiwe, mu gihe ata n'amezi 5 yaraheze akoze ubugeni. Ariko twizere ko ibi kuri Niyo Bosco atariko bigiye kugenda. Twizere ko bazubaka rukaguma rukaba amakara oriye yuko ruba urubeya. Ico ndabasaba nk'abantu mukunda media of people, nshaka tube twigira ku bintu nk'ibi, tumenye ko ico Imana iba yavuze ku muntu canke se ico Imana iba yarakwandikiye, however ivyo abantu bovuga, however uko abantu boguca intege, burya ikintu cawe uragishikako. Nta muntu n'umwe yoba yari kwiyumvisha ko Niyo Bosco yohura n'ikizungerezi nk'iki, umukobwa nk'uyu yabenze abantu batandukanye, imisore myinshi itandukanye, ariko akagira iki, akemera Niyo Bosco. Ubu rero ibi bikwiye guha icigwa abantu batandukanye, kandi bikwiye kwigisha abantu bahora bafise ivyo baraba canke bahora baca imanza. Ni kuvuga tutagiye kure, Niyo Bosco yarakunzwe, nubwo handitswe ko abakobwa badakunda ahubwo bakwiye kubaha, murantunga, ariko aha ibiboneka vyo canke ibigaragara, Niyo Bosco yarakunzwe. Mwibuke ko Niyo Bosco ntabona, kuvuga ngo yagiye ngo gucagura uwo bazokubakana ni ikintu kitabaho, ahubwo Imana canke se abamuri hafi bafise izindi nzira babicishamwo, kumvo z'uko nawe aba ariko ashika mu bigero, canke se aba nawe afise ibihimba vy'umubiri bifonctiona canke se bigikora. Kuba afise ubumuga bw'amaso ntibica bisigura ko amaguru amugaye, ntibica bisigura ko umutwe umugaye, ntibica bisigura ko amaboko amugaye. Nk'uko mubizi avuza instrument nk'igitari, araririmba, aratamba, donc murumva ko hariho ibindi ashoboye usibye kuba afise ubwo bumuga bwiwe bwo kutabona. Ubundi n'umugabo akwiye. Aha nk'uko mubibona ni Dorcas, Niyo Bosco aho yari yifuje ati Dorcas ashobora kuza tukaririmba indirimbo imwe. Rero aha yari gospel, bagize iki, bavuze ati tuvugirize iyi gospel Niyo Bosco, tuyifiringe, uyiture bamwe mu bantu bawe baje ngaha kugushigikira, kuko turagukunda. Reka tumire amate tuyumvirize gatoyi, hama tugaruke.
aha uko niko byagenze. Mu ncamake Niyo Bosco nta kundi kuntu yari afise yari kuryohera umukunzi wiwe, since atamubona ngo abone abaje kumushigikira, wewe uburyo yari afise bwo kubaryohera canke bwo kubashimira canke bwo kwereka ko abishimiye, kwari ukubaririmbira, kwari ukubateramisha, atitaye kuba yagize ubukwe, atitaye kuba ari we yari nyene urubanza, umushitsi w'iteka. Nawe nta kindi yari afise atari guteramisha abantu biwe, ashima Imana, yongere anature umukunzi wiwe indirimbo z'urukundo, nk'uko mw'iyi mariage vyari vyifashe. Ndashobora kwibaza ati eske Dorcas wewe nawe ubwo mu minsi ntidushobora kubona aka invitation, ariko biba bigoye kumenya, na cane cane ko aba bakobwa ubusanzwe abarabirira canke se bafasha mu bijanye n'imiziki yabo, hari ukuntu aba akora ibintu vyiwe atuje, nk'uko kuri Vestine tutigeze duteguzwa canke se ngo tubimenye, tukabimenya bigira bibe, ubwo no kuri Dorcas siko bizohava bigenda, kuko niwe agira akurikira. Ndabibutse neza ko ubu nta muntu azi neza ko umugwi wasambutse wa Dorcas and Vestine, ku mvo z'uko ubu Dorcas niwe wenyene ari ngaha mu gihugu c'u Rwanda nk'uko munavyibonera, ni nawe yaserutse, mu gihe Vestine kugeza ubu tutazi ivyo arimwo canke se aho abarizwa, kuko last scene canke se akajisho ka nyuma twamukubise kari ako muri Ottawa, aho yaheruka kuja kuryohera abo banya Ottawa hariya muri Canada. Hariho ikindi kintu kiriko kiribonekeza canke kiriko kiravugwa, sinzi ko mwabonye inyambaro Dorcas yambaye. Mu bisanzwe aba bana si ukubahora bambara, ariko hari vyagiye birahinduka, reka tumire amate tugaruke. Ariko tutaramira amate, reka tugende tuvutse iki kintu nariko ndavuga ati sinzi ko mwabonye imyambarire ukuntu yahindutse. Ubu ni ibintu vyibonekeza ko kuvaho idini Vestine yari asanzwe asengamo ariryo Pentecote rimutereranye rikanka kumufasha mu bintu bijanye na mariage canke se ubukwe canke ubugeni, bivanye n'uko bivuga, hari ikintu cabaye nk'ihinduka, hari ikintu cabaye nko guhima canke se nko kwihimura kw'idini aba bana canke se uyu mugwi w'aba bakobwa wari usanzwe usengamo ariryo rya Pentecote. Ntibasuka, ubu barasuka, ntibambara kumbure izi nyambaro zigezweho ubona ko bari baboshwe, ariko ubu umwana arashobora kwambara izi nyambaro abajene bose bambara zigezweho, nkuko mubibona mu gakanzu keza kabonekesha ibitugu vyose. Ni byinshi twovuga kuri uyu muryango mu vya muzika, ariko bimwe bimwe mwagiye muravyumva, bimwe bimwe vyagiye birabaca mu matwi canke se mu maso. Nari nabivuze hejuru ati none muri iyi team canke se muri uyu muryango Dorcas nawe agira ashikirwe, ni ryari? Bizogenda gute? Arabishaka canke se ntabishaka? Biba bigoye kumenya. Mugenzi we yigeze kumvikana, ndavuga Vestine, aca amarenga ati ntuze urongogwe canke se ntuze ukore ubukwe canke ubugeni ku myaka mike. Bivuze yaramuvuniye akagohe ati banze urye ubukumi bwawe, ubanze usengere ivyo ugiyemo, ubanze uvyiteho.
reka twigarukire ku bijyanye n'ubugeni bwa Niyo Bosco. Nk'uko ubugeni bwari busanzwe bukorwa cyangwa se bumenyerewe, mugerageje kuraba mukanariza ngaha muri ibi tubona siko byagenze. Ibi byabaye nk'ibintu bisanzwe bitunganywa n'amazu avuza umuziki karaoke, canke se ibyumba bacuraranga umuziki live nk'uko muvyibonera, ahubwo ceremony y'ubukwe canke se ya mariage yabaye nk'igiye ku ruhande, maze Niyo Bosco aryohera abakunzi nk'uko nabibabwiye hejuru, kandi nk'uko mubyibonera. Niyo Bosco nta gahengwe yigeze aronka nk'ako umufasha we cyangwa se umugore wiwe yari afise, kuko yaririmbye nk'iminota cyangwa se isaha, ndavuga hagati y'iminota 45 n'isaha, aririmbira umukunzi wiwe indirimbo z'urukundo, anamwereka ko uko ameze bidakuyeho kuba yokundwa canke se yokunda. Rero iki nico Imana yifatanirije, ico nagomba kubabwira. Reka turangize twifuriza Niyo Bosco urugo rushasha rwiza, baze babe amakara ntibabe urubeya nk'uko twatanguye tubivuga, kandi nagomba kwibutsa ko yari media for people, making sure ko wagize subscribe. Thank